uriko uranyumva bwana Meseri kandi wanashimya ikigeretswe ko gusumba yose ni imigwi ikurikirana hariya umwe ni 15 ni 15 cyane 16 ni 16 uriko uranyumva bwana Meseri ni imigwi yose isanzwe inakurikirana ndetse muhiganwa ryayo kandi yose ni imigwi yipfuza kuzisanga muri UEFA Champions League yo mu mwaka uza je ku bwanje ndarubona ko urukino ruryoshe cyane nukino ruza kuba rubereye ijisho nizere yuko atamuntu atifuza kuza kuba ari kararaba runo rukino gono munsi ati nta rukino nta muntu numwe atadakuba ari karaba runo rukino binagaragara ko neza kuno munsi ari rukino rubwa rutaza kuba ubworoshye gato unaravye ino migwi yose ko ari ibiri n'imigwi yagikuba ikirakina unaravye wanashaka mu nkino nuvuga ngo zabo ziheruka kuba zibahuza canke uzasanga ikipe ya Man U aba ari iri imbere kuko nifise novuga ngo ni intsinzi nyinshi cyane hariya kubona Houston ariko kandi uravye parcours novuga ngo ino migwi yose ko ari ibiri ingene ikirayicamwo ni parcours novuga ngo idasanzwe na gatoyi kuko Europa League ndavuga ngo ikipe ya Tottenham Subazi yarakinye na ikipe ya Biji nako nitwa yakabaza n'ibyo muri football hari yo mu Burundi Bodo Grim ni Bodo Grim yatsinze itsindo biri kubusa mu match yare nako match retour mu gihe match retour vyabaye bitatu kwa kimwe Tottenham Subazi tsinda yarana ikipe za Eintracht Frankfurt iratsinda yarana n'imigwi novuga ngo itandukanye mu gikondo hari ikipe ya Manchester United ayo novuga ngo yagiye kuba ica ku rugamba novuga ngo yagiye kubuca mu nzira novuga ngo idasanzwe kuko yo rukino ruvuga ngo demi final bahuye na equipe ya Manchester United na Atletico Bilbao match ya mbere byabaye 3-0 match retour biba 4-1 batsinze insinzi nziza cyane ryoshe barasezera equipe ya Rio 5-4 2-2 bonge batsinda equipe ya Sociedad uriko raba nino equipe ya Man U yaciye mu rugamba rukomeye kuko yasezera imigwi ikomeye nka Real Sociedad imigwi nka Mario imigwi nka Atletico Bilbao bivyumva ko wanashaka equipe ya Man U bwana Houston kuva yagatangwa rino higanwa nta rukino na rumwe iragira itakaza kuva yagatangwa ni nayo equipe ya mbere itarige itakaza rukino na rumwe muri nonde mu namahiganwa atandukanye y'aba Champions League y'aba ndavuga Europa League na Conference League na Champions League urumva ko ino equipe irimo kazi gakomeye uno munsi twitege ko ni rukino za kuba rubera wanashaka hariya ku kibuga novuga ngo muri Espagne ku kibuga cha Atletico Bilbao uno munsi turavye biharo vyose bihari ni ya equipe ifise amahirwe yo gushaka kuba yonatsinda ni Manchester United cyane equipe ya Atletico Bilbao ya Ange Postecoglou je kubwanje amahirwe ndayabona mu kwa Ruben Amorim gute amahirwe ndabona kwa Ruben Amorim kuko zosanga Ruben Amorim squad liste yiwe nivyo biragoye kuvuga ati umugwi kanaka ni ukomeye gusumba ubundi mu higanwa rya Premier League mu Bwongereza kuko muri Premier League itandukanye n'andi mahiganwa yose nimba uri mu Bufaransa uko wakina Ligue 1 umenye yuko uje kwitegurira guhangana cyane n'imigwi nka zi Paris Saint-Germain ndetse guhangana na zi Marseille uri kuranyumva nundi mu gushaka kuba witamwe ariko muri Premier League ko hose uko bimeze Premier League nimba ari imigwi 30 nimba ari imigwi 26 umenye guhangana niyo migwi yose kuko n'umugwanyi murazo ukagutsinda bataravye ngo ruwa mbere twarabonye zi Liverpool ziza zigatsindwa n'imigwi nka zi Newcastle ukoranyumva ziza zikazitwara igikombe babonye zi Man City ziza zigatsindwa na zi Crystal Palace ivyo nje bitwereka kwiganwa rya Premier League tushobora kuvuga ati ngo naka ngo kwa ruwa mbere ngo arakomeye gusumba iyindi Jema mvuga ko Ruben Amorim yuko ari we afise amahirwe menshi yo gutahukana igikombe imbere ya Ange Postecoglou dusanga ari squad list ya Ruben Amorim squad list ya Ruben Amorim dusanga ari squad list nziza ariko maze igihe kiritwara neza ariko muri mwingano ryabo buryo bameze nabi batsindwa baguma bikurikiranye muri Premier League nivyo ko baratsindwa baguma bikurikiranye ariko ugageje ukagaruka ukaza kora muri Europa League imani wijyana Man yo muri Europa League itandukanye na Man yo muri Europa League yo muri Europa League itandukanye no muri Premier League biko urumva udosanga Man ifise kwanza bwa mbere nabitwagaruka ku busatiri dusanga ifise ba Bruno Fernandes ba Garnacho hariya uri ko bana Messi Dik ba hagati mu kibuga bafise ba Casemiro abitwa ba Ugarte urumva bose n'abakintu uvuga yuko kandi Casemiro geje kumuraba umengo habwo yasubiye butoto ariko ariyobora kwamba bwana Messi Dik bitandukanye nazi nino zi Tottenham Hotspur ariko igituma nongera nkagaruka nkavuga ati
nivyo amahirwe menshi ndaya Ruben Amorim bitandukanye na Tottenham Hotspur ariko nkavuga ati ni wait and see kubera yose ni imigo muri Premier League urumva ni azoba ari ya derby rero mu majambo make itsinda wateguye neza gusumba ubundi ntitegura mwiza gusumba ubundi finale ni finale aho finale witwa Jose Mourinho yavuze ngo finale ntikinwa finale barayitsinda finale Mutama nawe abafise amajambo ngo finale bayikina barayitsinda rero no munsi nkuko bivuze uza kuba yateguye neza nibaza gutsinda mugabo ubundi uriko araba ama equipe abiri yose n'ama equipe ko arabiri yose agwaye muri championnat yabo kujyana n'abakinyi imbere muri mani baza ko banagarutse ba Renio umengo niho baza ko bahari ba Renio kuko no munsi uravye n'abakinyi uvuga bataza ko araboneka bubona Stone abazirikizi umengo niho baza ko bahari baza kuba buza witwa Lisandro Martinez n'uwitwa Matt Wright abandi bakinyi bose baza ko bahari aba Bruno Fernandes baza ko bahari abitwa ba Ugarte ba Victor Ndorf nano mvuga ngo ntanamwizera Renio raza kuba yagarutse abitwa ba Patrick Dorgu baza ko bahari ba Mazraoui ba Granacho n'abandi bakinyi batandukanye ariko kandi kurundi ruhande nawe equipe ya Tottenham Hotspur iraza kuba ibuze witwa Kurzuvesky iraza kuba ibuze witwa James Maddison iraza kubuze witwa Dragusene iraza kubuze witwa Lucas Bergevere iraza kubuze witwa Dani Scarlett abana ko noza ko korabura ariko uravye ino squad burya bwana story ine squad yanje Postecoglou ntabwo ari squad mbi cyane kuvisa witwa ba Vicario mwigori ukagira mu nya Argentine twitwa ndavuga ngo Cristiano Romeo umukinyi w'inyuma mwiza cyane ukagira n'uwitwa Van de Ven ukagira ba Pedro Porro hariya ku ruhande witwa ba Destino Odoji ubona ko ari equipe novuga ngo imeze neza bitwa abayandi bisuma bose ari hagati ni equipe bibone kugeze imeze neza bitwa nakano gahungu kitwa kano gahungu karangyohe kitwa Johnson agakinyi kakiri gato kambani 72 akinyi keza gaca kubiharuro ndwi gaca kuri 70 hariya ufise ba Hank Minson abitwa ba Dominique Solanke bakore equipe nayo mengi irameze neza mugabo ivyo musaruro vyo biza kuba bigeze iki ino match bwanje mbamo na mengo ni match senkani naho novuga ngo Manchester United ubwawe canke bwanje mbabona mengi yafise akaruka ka advantage gatoyi mugabo mbabona mengi zino equipe zo kwezi zibiri equipe rero yose ishaka gutsinda yindi hagati equipe ya Tottenham Hotspur kuko baranamenyeranye hari ni nahekana hari mbabona ari equipe ku kibuga za kubera San Mamese kiba cha Atletico Bilbao nukino za wanashaka za kuba rusifugwa no yitwa Felix Ziwayere mugabo za kuba muri Vare hamwe nabitwa ba Bastini Dakarate nurukino vuba za kuba goroshe mugi kandi wanashaka mu nkino zimaze biziko zirabahuza kipe ya Tottenham Hotspur zitsinda 50 banganya 48 mugi equipe ya Manchester imaze gutsinda inkino novuga ngo 94 nuko novuga bimeze nawe urashaka kuvuga eske kuno musi ni equipe ishaka kuba itsinde iyindi kuno musi ariko nivyo novuga ngo tubabwira ino zo bavyagenze tubabigiye ko ari finale iza kwikira huza ino migwi yose ko ari ibiri hagati equipe Tottenham Hotspur anje Postecoglou nino match novuga ngo iza guhuzana no meza yitwa nde Ruben Amorim nuko novuga ngo biza kuba binameze nuko